uko niyumva nawe uravyumva uko niyumva nawe uravyumva ngira nkire wumva no kuyumva gute. So I'm gonna get rich man. Burya na DH burya bazo bariko barayibona rero ni haca ukabona utuntu turi imprime ukabona agapira ukabona inkofero uzoca umenya iyo vyavuye ko ari DH Telecom burya ibifisemwo uruhara. Ico novuga gusa ku bantu bari muri monde ya cinema cyane cyane abakinyi abaproducteur abarealisateur tout ce qui dépend muri donc baba governed muri iyo domaine. Iyi ni projet nziza kuri twese. Ku ruhande rwacu rero Libera ateye imbere numva umenga ni avantage kuri twebwe ni ahubwo none abamuronse ngira baratomboye kuko ndamaze kubona ko kurikiranwa n'abantu benshi batandukanye. Iwacu vraiment ntabwo bamfise. Nico gituma rero nobwira abantu bariko barakora cinema cyangwa bakora uno mwuga wa cinema tubya dutangurire dukora amafilme ya nyayo turenze ko dukora amafilme de competition kugira ngo dushobore kuganya izo note nubwo ziba zihari ariko murumva si gratuit tuzomba kuzimerita. So icambere ni terambere kuri jewe namanze kubona ko ngira ntera imbere kuko estime wewe ndazi araza kuvyumva kungu muduterana atana kimwe twunguka ibaze ni twunguka izo tuza guterana. Ya turabaramukije kandi uba ari uwundi munsi udasanzwe ibikorwa nk'ibi kubona biriko biraba jewe aho namaze gukubitiza amaso namaze kubona yuko bifitaniye isano n'ikintu citwa cinema. Havuzwe cinema rero je mbanguka vuba niyo mpamvu nkuno munsi tuba twahashitse mu bambere kugira twumvirize uko bimeze. Nibaza yuko umuntu wese ariko araraba kubyamaze kubona ibintu bisa neza urabiye no kuri back n'abantu bahari barakeye n'ibintu navyo nyene bisa neza byumvikana yuko n'urubanza rudasanzwe twaba tugiye kubona yamara nta byishije mbanzi gose ariyo mpamvu banyiravyo bashobora kubyivugira cyane. Numva no kwakira umuntu wese ari mwa kino kibanza haba abanditsi n'abamenyesha makuru ubona yuko bamaze kuhagera mukengurukire Landry Promoter ubona ari nga Star Boy nawe nyene aba yahageze n'abandi benshi baba baje gushigikira cyane cyane abantu bimaze kubonekana yuko kino gisata bagishigikira cyane. Ariko imbere yanyu muriko murabona mushobora kuba hari mwabo mumenyereye of course n'abandi ariko muraza kubamenya mu buryo bwagutse. Tunashimira kandi DH Telecom ubona yuko iba yageze mwa kino kibanza nka bamwe mu bantu bakunda gushigikira ibikorwa nka bino. Sinobicisha amajambo yamara urubanza rwatuzindukanye nibaza yuko tuza gutahura neza na neza ibiri muri go bitewe n'abaduhamagaye uno munsi habaje kuraba abaje kumviriza. Ico navuze gusa nuko uno mwaka wa 2025 ushobora kuba hagiye kuba impinduka cyane cyane mu bikorwa mvabwenge nkuko ababirimwo bamaze kwitahura bafise indoto zigera kure wosanga zigiye gutangira kuranguka biciye hano nahandi tumaze iminsi tubona igisata kikabandanya kwaguka cinema iteye imbere igashikirwa n'ibindi byose bica bishikirwa haba no mu muziki tukagenda tubiba umuvyuro uzamwo kubera ko bari n'ibindi bintu byegeranye bifise n'ikintu bipfana. Ndabakire mugubwe neza aho muri hanyuma ibindi byinshi nkuko nabivuze baraza kugenda babimenya uko biba bimeze. Sinzonohera ko kwakira reka tumusabe bwana manager cange CEO wino project numva ari we twohera ko kugira tubwire byinshi maybe nundi aza gukenerwa amaze kubitubwira turaza kugenda tumenya ngo ninde yo tuyagira bimeze gute. Reka tubanze twumve kwanza bino bintu ivyo ari byo kuko je nshobora kubivuga nkabisigura ukutariko turaza kubandanya muri bwa buryo tugenda tumenya byinshi cyane. Turabahaye ikaze. Murakoze murakoze cyambere ndabaramukije ndanabashimira kuba mwitavye ino gahunda yacu
babahamagaye turabikorako. Nta muntu ashaka gukora igikorwa kimwe wenyine ngo agishobore, ariko misi yose tukaba dukeneye abantu nka mwebwe bo muri media kugira ngo badufashe. Rero nk'uko mwavyumvise bampaye akanya ngo ndabasigurire icyo twabahamagariye ngaha n'icyo tugomba kubabwira n'ibyo tugiye gukora n'ukuntu byose bimeze, muraza kubyumva. Murakoze. Hanyuma nk'uko mubibona ngaha kuri Bash ni project yitwa Raba Film. Murabona hajya kuri Bash ko biriko Raba Film. Rero ni platform ije ku bwacu, ku bwanyu, ku bw'abasineaste bose bo mu Burundi no kubw'abandi batandukanye twarenze imbibe twagiye hatandukanye. Rero Raba Film nk'uko musanzwe mubizi, ndaza musanzwe mumenyereye ama platform adadaza amafilme nka za Netflix, za Amazon Prime, zinazikora publicité dusanzwe tuzizi deje nta kigo ndazivuga ariko n'izindi zisanzwe ziri hano hafi hakurya yacu ntazo nigo ndavuga, ariko natwe twari imbere turavuga ati mbega n'igiki twokora bwa filime ndundi kugira ngo itere imbere ishike kure. Hanyuma iterambere nyene ribandanye rigenda neza. Icyambere nibaza ariko icyo navuga nk'intango ni uko yaje ari ide sanzwe ndi umuntu akunda ibintu bijyanye na sinema, ndi umu producteur w'amafilme, umwanditsi cyane no kwagitinga cyane, ariko kandi ndi umu investisseur mu gisata kijyanye n'amafilme. Rero nariyumviriye bivanye n'ukuntu nabikoreyemwo umwanya mutoya, ndakora n'abakinnyi b'amafilme nkaraba ukuntu tubiko biragenda. Naranagarije no guproduza filime za gwanje, abatari bake muramaze kuzibona, sindidakigana zidondagura, ariko ndaraba uburyo abakinnyi b'amafilme bakoresha mu gukora filime, abakinnyi b'amafilme bakoresha mu gutunganya filime, sanga bakoresha uburyo bwinshi cyane gose burengeye amafaranga bashobora kwinjiza. Kubera sanze ndi umuntu w'umudandaza, sanze ndi umu entrepreneur, mu mutwe birazi neza yuko ikintu cyose ukoze iyo warinze ukoresha amafaranga bisaba ko ayo mafaranga agaruka. Niho naraciye ndicara ndiyumvira ati mbega n'igiki umuntu yokora kugira ngo akoze filime ntatayikoreye amaboko, akoze filime ntabikore ku bwa entertainment gusa, ahubwo akoze filime kaba kazi, aronka amafaranga, abantu batera imbere. Turazi abatunzi bakomeye ku isi bakenye amafilme nka Van Diesel, Badereka n'abandi benshi batandukanye baba ari aba milliardaire. Mbega twe bizogarukira no kuri YouTube gusa? Ndavuga ati rifoko nimvira ikintu kiri beyond our mind, hama tukakizana ngaha mu Burundi bifadekanije n'ama experience umuntu yagiye arabona mu bihugu bitandukanye yagiye arabamwo. Ndavuga ati reka turabikire twiyumvira mugana avuze ko nto cikorana nto kurondera abandi bantu ba partenaire, nicyo bituma mbona ntari ngaha je nyene, hari n'abandi batandukanye muzogenda muramenya. Rero ndavuga historique y'ukuntu cyimviro cyaje. Hanyuma urumva icije gukemura ico kibazo, kubera yuko abakinyi barakina ntibunguke amafaranga, ugasanga bimeze ukuntu, ariko yiraba films zizoba ari application mobile umutekinisha aza kwidusigurira. Ushobora kujoja muri telefone yawe ukaja muri Apple Store ukandika Raba Film ukayiteresha kugiteresha WhatsApp. Ufise iPhone uzoja muri iPhone wandikemwo hanyuma uyitereshaje, hanyuma uyira amafilime yose wifuza yose zoba arimo, hanyuma yaba y'abarundi n'ibindi bitandukanye uko muzogenda murabimenya. Rero nico twiyumviriye. Hama vision nayo twashatse yuko dukora ikintu kizoramba kitagarukira hano hamwe, kujya aho no gukora film ugasangora naheretse gukora mugakora ko iri ngaho iyo project bamaze kuyikora naho aba muri kazoza bikabandanya kakaba kazinye ko ubuzima bwa misi yose kagutunga uzoshika kure ukaronka amafaranga nyene kama nyene n'abantu bakaryoherwa bariko barabiraba. Nibaza yuko ibyo bikwiye nuko ibindi baraza kudusigurira ko ritunganijwe. Rero nkuko nabivuze nivyo nazanye ide, ariko ndakunda kugira abantu tuba turi kundi umuntu ari open mind, ikimbe umuntu ashaka kwikora ari wenyene, ikintu umuntu ashaka kwikora ari wenyene. Nico gituma bariko baradukurikirana bazagukurikirana n'ibyo abandi bazagusigura n'ibyo bazakwabwira, kugira ngo umuntu ari we wese ashaka kugira icyo aterera, haba mu cyiyumviro haba mu mafaranga, kwa ni project nini cyane gose. Numubone tuyiteguye aka kanya gato tukazana gucaye, ni cyiyumviro cyatanguye kera cyane gose. Nibaza yuko haciye hafi imyaka 3 turiko turabitegura. Muraza abantu aba developers bako bariko baradukurikirana, sakarusha baca bicara muhira ngo ucugakora ubwo nyene.
kubera ni ibintu twarabikoze byaraheze birahari ni just abantu batangure kubimenya bumve ko bihari hanyuma bizoze kuja mu ngiro batangure kubibona babanje kwanza kumva ukuntu bimeze rero ni ikintu gikomeye cyane gose gikenera amafaranga gikenera uburyo kandi rero ikindi nababwiye no ko umuntu wese uzoba yifuza ku investisamo si ntibizohera ngaho nyene nawe urumva hari ikintu kana kuzoganya umukinnyi w'amafilime tuzoba twakora nk'uko tuzoba twavyumvikanye tuzoja turabiyaga nabo si ibintu azozana ngaho ngo biherere ngaho ahubwo nawe bizomugira akamaro yunguke birengeye uko yahora yunguka bisanzwe nibaza yuko tavyinshi novuga ariko ko muza kutubaza ibibazo turaza kugira tubishe bivanye n'ico mwatubajije murakoze. Je nitwa Munyesha Kaimab sanzwe ndongoye ishirahamwe ryitwa Egera Tech ikora imbuga za internet rero ni jewe nakoze hamwe n'umugwi wanje runo rubuga rwa Raba Film azoba ari application ikoresha novuga ati cross platform umuntu ashobora kuyikoreshereza muri navigateur préféré yiwe kuri web canke ayitereshaje kuri Play Store mba application Android kandi na application iOS nk'uko bakoresha ama iPhone uvuga bivanye na n'ubwoko bwa telefone ufise uzoshobora kuba woyikoresha hama uraba amafilme yashizwe hama uryoherwe hanyuma wongere ushigikire ifilme z'abarundi kandi z'abarundi gusa n'abandi bazoba bashoboye kuba bozishira kuri platform bose urumva ni kubasereka ego murakoze. Nanje nitwa Ndayishimiye Neli nkaba ndi hano nk'umuntu yaserukiye DS Telecom asanzwe ajejwe gisata ca marketing et communication. DS Telecom mu majambo make ni imprimerie dusanzwe dukorera Avenue de la Grèce dusanzwe dukorera etage yo kwa Kabwa Avenue Ngendandumwe numero 61 hejuru yego murakoze cyane ndi hano nk'umu partenaire nyene ashigikira natwe bino bikorwa murakoze kuri uyu mwanya. Okay, ndabashimiye cyane kuba mwongeye kutwizera mukaduha umwanya joho nirirwa kuri izi platform zanyu nibaza ko ndamenyerewe nitwa Libert Iradukunda ndi mu producteur cinema ndi mu coach ndivyo sinzi ivyo ndivyo muri entertainment ya cinema ariko uko bikose umwe wese afite icanzimo hamareje niteka kuba je amasengesho yanje amaraya nyene nk'umuntu ayoboye abantu bari muri domaine ya cinema nama nifuza ko hazi imigambi mishasha hazi ibindi bintu bishasha dukorane je nkorana n'abapartenaire benshi batandukanye bamwe musanze mubaza ariko nka Festival murazi turakorana Izadea Telecom turakorana n'abandi benshi rero iki kintu murumva kari canje mu bisanzwe gutari canje nuvuga kije kirabaje nk'umukinyi wa filme nk'umurealisateur cinema nico gituma nabaye wa mbere rero kwakira positively the idea hanyuma turacollaboratinga n'aba bantu barambwira buri kimwe hanyuma numva ni ikintu ciza ndagishigikira kuko twebwe mu bisanzwe ku izina basanzwe bakora umwuga wa cinema no mu Burundi harageze ko tuvugisha ukuri ko mu by'ukuri atasoko tugira kuko buryo ujya gukira ingwara arayirata nivyo birateye isoni rimwe na rimwe kumva ko abantu bamaze kugufata ko ufise amahera mugabo bikaza kugusaba ko babwiza ukuri ati ntabya ntayo mfise jewe ndumwe mu bantu bemeza neza ko amafaranga nshora muri cinema jewe sindayagaruza kabisa sinobabesha sindayagaruza kandi ni haba hari abandi bayagaruza nibaza ko batayagaruza mu buryo buri legal cyangwa buri clean cyangwa buri clear hano ushobora kubwira umuntu uti nawe wigire guca usanga ari mu buryo bwiwe mwese mu kuntu yipangiye akarere ariko ivyo onya ntituzobiraga abantu nkanje je ndiko ndigisha aba lohe ababaje muri cinema ico kibazo mbambwiriza kukibabwira barambwira ati tuzodandaza hehe rero no munsi numva nzoba mfise ijambo yo kubabwira nti burya hari ahantu tudandariza kuruta kubabwira kuri YouTube ko YouTube murabizi si platform ya cinema si platform yo kudandaza cinema musanzwe
twebwe turafise andi ma platform menshi twabwiza gukorera ko mugiye kuraba n'abaproducer ama movies hanze ntimuyasanga kuri YouTube. Nico gituma rero twebwe mu majambo make filime tuzitanga ku buntu, turazigabira abantu bakazirabira ku buntu. Ego biratuma tumenyekana nivyo, ariko kumenyekana si sure deal kuko hari igihe uronka opportunity mugabo si bose baronka ama opportunity. Nico gituma rero iki rero je ndagishigikiye gose, umwanya kugira ngo dukore nyine turonka amafaranga. Nagira mvuga ngo tugomba guhagarika kwifotoreza ku modoka z'abandi. Sivyo, twifotoreze natwe ku majipe yacu. Dukeneye natwe kuba bakire byanyavyo, kuko impamvu tugomba kuba bakire nuko natwe dutanga umunezero. Hari abantu dukiza imitima y'abantu. Cyo gituma rero je nahamagarira abandi bose nk'aba producteur cinema, nibaza ko uyu mugambi tubwiza kuwufata mu minwe ni wacu, ucubu wacu, kuko urumva ujura abatwebwe. Rero jewe nabo dusanzwe dukorana nukuri igihe mutazobona movie zanje kuri YouTube muzomenye neza ko ziri kuri Raba Film. Je ndi umuntu wa mbere nzotangura korana n'ino platform, ndavyumvisha n'abandi ni ikintu ciza. Ngerageza no gukiriyaringa ikintu muri mind y'abarundi canke les jeunes. Iyo haje umugambi nk'uyu ufise ibibazo byinshi, woshobora kubaza ibibazo byinshi bituma utanawizera, ariko uze wibuke ko kare atana kimwe cari gihari, ubanza supporting ibihari. Wenda ejo hazoza n'abandi bantu, iki ni nka influence, hazoza n'abandi bantu bazane n'ibindi bintu, kuko filme ntigomba kudandarizwa ahantu hamwe, igomba kuzunguruka, igaca kuri Raba Filme, igaca kuri izo hehe na hehe kazunguruka, kandi uko izunguruka niko igenda izana amafaranga. Ugasanga amafaranga yacu yadushikira twese, non seulement ko twabakinyi ba film, agaca shikira n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Je gituma rero je kabisa, je ndahari ku bwanyu, ndahari aho muzontuma niho nzoba ndi, ico nzoba nsabwa gukora nzogikora, kugira ngo turabe ko ino industry yacu, je nkunda kuvuga ngo ntiyari bwavuke mugabo ndiko ndemera kitanguye kuvuka. Tanguye kuvuga ko batanguye kutwizeza kino tigirize, aho uruganda rumaze kuba uruganda. Rero nshimire cyane aba partenaire bose babigize mu ruhara, yaba fresh company group, Egeratech, Dia Telecom, za Avia Assurance, n'abandi bose za Festicab bagiye badushigikira, n'abandi bazodushigira mu nyuma. Nukuri twebwe nk'abakinyi ba film turiteguye kwakira buri innovation yose ije ituraba kandi tuyishigikire. Murakoze. Nivyo gushima kabisa, birahimbaye. Nari natangiye mvuga ngo uyu mwaka ushobora kuba ugiye kuba umwaka w'ikimazi. Nkunze ikintu Nsoro avuze ati hari igihe abantu babaho bameze nk'abantu bibesha, ukamenga industry yarantu yageze kure, menga abantu bariko baramakinga mone, ariko ugasanga biratari ibintu by'intica ntikiza nta hantu biragera. Rero nimba dutangiye numvisemwe akantu kumbure mukandi ndaha umwanya abamenyesha amakuru bagenzi banje, nimba atari mpava ntangura no kubaza, ariko ntaca aho mbariza hose biraza kugenda neza. Mwana numvisemwe akantu kitwa isoko, nca numva menga noba keza, ntaranumva n'ibindi bintu byinshi, kuko nimba umuntu aba ari karahingura akaronka ikintu kitwa isoko abagira tuburure, kuko kino kintu kiramutse kibayeho kigakomera, kiza kuba ari ikintu ciza gituma umuntu wese afitani yisano na cinema, mbere ari muri entertainment muri rusange araza kubaho biciye muri vya bikorwa byamaze umwanya munini abantu bita ngo nitugenegene, ariko bitanye kwitwa mvangenge, kubera ko babonye yuko umuntu ashobora kubidandaza bikamubeshaho bigatunga n'imiryango. Yamara imbere yuko ntanga akanya kubamenyesha makuru, nagomba mbanze mere nkubaza kugira ntahure neza. Witwa Nsoro ahejeje kuvuga, mugabo sinamenye ni umupartenaire bisanzwe canke muri no app ya Raba Film nawe nyene arimwo nk'umunyamuryango. Urakoze cyane, nokatanga udatanguye kubaza jewe. Mwisanzwe ikibazo bajije kirumvikana gose, kubera ko ngaragara nk'umuntu wanyu muri cinema cyane, nibaza ko ndi no creator mu tuntu twinshi, ariko hari n'ibintu ntakunda kwinjiramo cyane. Rero ibintu ntakunda kwinjiramo cyane ni ibintu biza guhura niyo migabane n'amafaranga n'ibiki byose. Impamvu ndakivuga guco, partnership ziratandukanye. Ama partner kuko n'abandi bose bazoza kwifatanya n'uno mugambi, bose burya bazitwa partenaire, mugabo partnership ziba zitandukanye cyane. Rero ico onya
ni n'ikintu kikiri gishasha ntiharagera jewe burya ko ndacizera kuri urwo rwego ukumva yuko everything is on me, ariko aho bigeze nizera neza yuko mfise partnership yo kuba ndi mu brand ambassador uno mugambi. Ico nico kintu kiri sûr. Urakoze. Murakoze cyane. Barishimire kubampaye ijambo. Je nitwa Landry Promoter, nkabasanzwe mpagarika ikinyamakuru citwa Hitop TV. Nkabasanzwe ndanagikorerako. Nagomba kwanza nshimire mwe mwashoboye kuduhamagara, kudutumira kuko no musi udasanzwe aho tugiye kubona urukiza rw'ireresi y'u Burundi. Haizi igihe kitari gito, haizi imyaka itari mike, kino kintu jewe ndacifuza cyane tukiyaga kubona Nsoro na Liberi, ariko urabona kuri ncuro ko cyamaze kuja cyashizwe mu ngiro, ibintu byo gushima. Ndafite tubazo nateguye kugira nshobore kubabaza mwe mwashoboye kuza kutwereka uno mugambi ushemeye mugiye kutuzanira, mwatuzaniye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka ndahera akabazo kanje kambe, ndahera ku mutekinisi nyene kurema runo ruganda canke application mu Kirundi ni urubuga n'urubuga rwo kugurishiriza kamasinema mu bundi buryo, kuko na YouTube n'urubuga rwo kugurisha sinema. Ego nyakubawa tekinisi muciyumvira gukora ino application, mbega muba mwayikoreye ireresi za hano iwacu gusa canke umuntu ashobora gucisha ko kuri application gacisha k'ibindi bintu atari amareresi? Cyo ni cyambere. Cya kabiri, kuri application nyene mbega Libera azokunjiza gute, azokunjiza ryari, bigenze gute? Icya gatatu, turakunze kubona iyo ama application amwe yuguruwe hano iwacu mu Burundi abashoye kubicreate, iyo haje abantu benshi kuyikoresha ku mwanya umwe vyihuse cyane biri bloka, haraba panic kanaka bikibloka. Mbega ico kibazo mwamwara kiravye kugira nigizove kizana ikibazo mu iterambere ryacu, na cyane twari turi mu rugendo rwitsa. Akandi akabazo kandi ndakarabishe kwa Liberi. Nyakubawa Liberi Soro, mwiyumva gute kubona ikintu mwaharaniye imyaka myinshi kuri no ncuro gikunze? Akabazo kandi turabakeje kubona mwarashoboye kwitanga cyane kugira kino kintu kibeho, ariko mwe muri hano nk'abandi mbega nivyashika Liberi ntabagishira ireresi giyo kuri YouTube, Liberi azokunguka gute? Mbega Google AdSense ya YouTube azova yiheberande, azova yihebera ibiki? Hama kuba partenaire bacu kuri DH Telecom, mbega DH Telecom nishira hamwe rikora neza, ariko rakora neza cyane kuva rihuye na Liberi muri filime yitwa Ferouge. Benshi barayimenye, benshi baramenya amateka yabivanye nuko ariho mama sanamu menshi aboneka muri filime Ferouge. Mbega Liberi muko mukorana gute kugira amasezerano yanyu ni yahera ntazo vimizi bamfu havata nk'umwe mu bantu batakoranye n'ishiramwe rikomeye nka DH Telecom twemera kandi dukunda? Mbega bije na application baje kuturansira no munsi mufisemo uruhara rungana gute? Ikibazo ca nyuma ndakirabishe kuri manager wa Fresh Company. Mwatubwiye ko mu bantu bashize imitaho kugira ino application igire ibeho, mbega mwe muzokungukira? Murakoze. Nizere ko mwavyanditse ko je navyanditse. Je ndaza kwishura ibibazo binda nk'ico wambajije ati cingene Libera azokunguka, ico ndaza gufunguriza CEO wa project waza gucishura. Hariho n'ivyo mbere Libera yari yatanze kwishura, je ndaza kwishura kujanye n'ubuhinga. Iyi application yaraba filme wabaje yuko izocako ibindi ibintu bizocako kuri application, ama video azoba ari ama video ajanye na filme gusa. Ifilme nayo nko ku bantu basanzwe bamenyera ivyo amafilme barazi ko ziri uburyo butandukanye. Ikiganiro nk'ivyo biganiro musanzwe mukora ushaka ku ma YouTube, ivyo nibaza ivyo ntibizojako, ariko
navuze yuko filime ziri ku buryo butandukanye, hariho zirya mumenyerewe mubona usanga uraba rimwe ikaca ihera, hariho zisanga ari amaseri, hariho n'izindi usanga ari amadocumentaire. Burya documentaire w'amafilime azocako amadocumentaire. Rero namwe nimwaba mwakoze documentaire nyene ivuga neza ku kintu ashobora kuba yojako ngene naho bizogenda. CEO wa project niwe azocisha ico kibazo. Nk'abantu basanzwe bazi ishirahamwe Egeratech, ni ishirahamwe rikora ama application afise ikintu bitwa performance mu France. Rero ni kuvuga ico kibazo ufise twaraciyumviriye kandi twama twaciyumviriye ku ma application yose turiko turakora, tuba dushaka guserva aba end users ikintu baza gukoresha neza, kiborohera gukoresha mbere uburyo hari karayikoresha atavuga ati ngo ibi byo biri hehe, ni kuvuga akira kubazi gusoma gusa. Mbere nubwo yorabisha amaso gusa nko kuma icon arashobora kumenya ati hano oya ndahavyonze nza kuba ndiko ndarabika. Somye ndabona yuko film ni kuvuga izoba yoroshe gukoresha, kandi nubwo bazoba ari amamiliyoni azoba ari karayirabira icarimwe ikibirira bizofasha. Ego kuri Play Store izoba iriko no kuri App Store izoba iriko. Ikibazo bandabishije ko nibaza yuko yagejeje kubishoreje mu technicien wacu, vraiment ntimugire ubwoba. Nababwiye yuko ari projet tumaranye plus de 3 ans turiko turayigako, tugakora ama test, tukayiransa, tukaraba kuri ku muntu afise connection yaro ukuntu byuguruka, umuntu afise connection yitonda ukuntu byuguruka, nibo twaravye amakwe yose kuburyo yaho ata kibazo na kimwe bizoza guteza, hamwe uzosanga bimeze neza cyane gose. Bo bambajije kwintu kijya mbega azokunguka gute, bizogenda gute? Cyambere wumva ni soko. Rero iyo hari isoko numva ni ibintu bitatu. Umva cyambere hari isoko, hari washoye isoko, hari n'umuntu yaguze. Umuntu yashoye ninde? Ni Ribat. Hama isoko ninde? Ni jewe Fresh Company. Hanyuma mbega umuguzi ninde? Ni wewe uri kurabiraba. Ndakuvuga iki rero? Mbega uwo muntu kugira biraba no kuvuga twese turabizi, tukaba twarisha ibintu bitandukanye, ama mega mu telefone uragura, he uragura. Ndavuga ngo iyo platform hana za Netflix murariha, twayikoranye ubuhinga kuburyo yaho tuzo kujya kuntu yubatse abantu bose kugira ngo bayigire ko access bizosaba kwanza kabafise yuguruza ko konti mu kwinjiramo uzoriha amafaranga. Mugaye amafaranga si ibintu bizaba bivunanye, muzobibona ni twabishira hanze mubona ati uri hukurukuruku amahera makeyi cyane gose, ugacura nk'amezi nk'abiri. Ni abone hamwe iri abone mu kuntu izoko bizokugwa mu buryo byoroshe ukoresha iyo limikashi. Ego umuntu azakoresha limikashi mu gukora abonema cyangwa akoresheje ku kashi mu gukora abonema. Turiko turacavugana nandi mapema atandukanye mu gihugu kuburyo aho umuntu wese mode de paiement yose hari izokora. Ubu pour le moment turacakoresha limikashi nindi ntiriwe ndavuga kubera tutarabiheza neza. Hama kandi n'abazoba bari hanze y'igihugu turiko turayitekinika neza tuyubaka kuburyo yashobora koresha visa card canke korana nk'ubu dukora tugifisa amafilime y'abarundi n'abanyarwanda, aho umunyarwanda ashobora kurisha momo bigakunda. Pour le moment nizo zibiri limikashi na momo kora turacari hanafa, ariko naza visa card tuzoshiramwe kuri ico gihe. Rero ayo mafaranga warishe makeya plus ugenda urariha plus ukora abonema wa muntu afise k'igikorwa hari ama pourcentage bazogenda araboneka. Nico gituma kino gikorwa duhimiriza umuntu wese afise ibihangano kugikwira kwita kuri plus bazora bari benshi cyane gose, plus ama abonema bazora bari menshi, plus muri application hazokinjira amahera menshi, ama plus nawe ugira ama pourcentage menshi cyane gose.
cyo gituma tuzobahamagarira mwebwe mwese mukora mu mamedia ukora documentaire ikora nuvuga ngo bizokoroha cyane gose turafise ukuntu tuzosinya umuntu wese azanye igikorwa hazobaho kontra yanditse tuvuga tuzanye igikorwa kimeze ukuntu nyimba uzanye iseri kontra wumva sinobisigura ngaha ngo ndabiheza uzanye iseri hazoba hariho kontra yawe y'ukuntu bizogenda uzanye filime hera hazoba hariho ukuntu uzanye short movie kora amafilime ntangana hari ama short movies ya amafilime mato uzanye seri ama limited series hari zo bita limited series nka umuntu akora nka filime dufate twakoze tuzona divorce part ya mbere part ya gatatu basanga iri limited ntizogira amasezo menshi turafise ukuntu tuzodiringa biri muri konti nibaza ko ivyo onya azoba ari hagati ya company yaraba films n'umuntu uzenya n'umuntu abizanye nibazomya ati bari hano kunuku gusa icyo tuzi umuntu wese azoba yazanye kwigikorwa azokunguka kandi natwebwe twunguke kandi n'ababiravyo uwo mfite ndiganyaganya ni win nico twisunze application yitwa kunyene Raba Film yitwa Raba ugiye muri Apple Store kandi katiraba film application zocibona poro mama tura iracari amplive kwa ntuje kurirangira tutarakora ibi byose ngo tuje kumugaragara nikizo bayitwa ushobora kuba ufite imashini ya muri ordinateur ucanda ku www.rabafilms.com gusa poro mama ndadahara bacaje gucekinga ariko baraza kubereka kari coming soon. Okay, murakoze ibibazo byanje wambajije uko niyumva bitewe uko niyumva nawe uravyumva uko niyumva nawe uravyumva ngira nkire wumva no kuyumva gute. So I'm gonna get rich man. Nta bindi numva inkoko ngiye ndaziriki naki ya sure ngira ndazibabaze kabisa. So icambere ni terambere kuri jeje namanze kubona ko ngira ntera imbere kuko estime wewe ndazi araza kuvyumva kunga umuntu uterana atana kimwe twunguka ibaze ni twunguka izo tuza guterana ni kibazo donc twiteguye gukora cyane kugira ngo tubabambere mu kunguka nico kintu cambere je mbona ngomba guprofita mwa bino bintu ko nsanzwe ndi umukozi naco kizirikije kubw'abakozi so I have to win money. Ikindi uri iki kwino project ndi umuntu aje kuyiba je kuyisahura kabisa je kwikuramwe inoti kabisa kuvuga ngo baranyizeye bampa kubafasha ikintu kijanye na branding ndi hano nk'umu artiste cineaste asanzwe babirimwo nshobora gutuma nshobora gutahura nkatahuza n'abandi kandi n'ibintu byumvika so ndahari rero as a brand ambassador nibaza yuko bampaye agakontra ko kubi brandinga urumva nyene ndi mu kazi ariko kandi ni double ko n'ubundi nayenza gushorayo ngo urumva ico nico dupfana cyane ikindi kijanye na AdSense tuganira hari inama yateguwe y'uburyo tuzokorana kubera ko je ndabizi uburyo tuzokorana ko jo barabisiguri mugabo bizosaba ko babisigurira n'abandi mu buryo buri transparent kugira ngo batahuze babazi ibibazo sito aba producteur kuko misanze ikisi c'abakinyi burya si c'abakinyi direct ikindi c'aba producteur cyane abantu bashobora gushorayo movie kuko umukinyi kuba tugiye mu bindi bintu birebire peut-être kubera sandi coach hano turacayifatanya mugabo burya turagabuye rero aba producteur nibaza ko bazodukoranya nkuko bari babitwemereye kugira ngo bayidusigurire neza tuvyumve ningene dushobora gukoresha na YouTube. Sikuvuga ngo YouTube ntituzongera kuyikoresha. Tuzoyikoresha ahubwo mugabo tuzoyikoresha muri system ya distribution. Izoba ari circuit ya distribution. Niyo ngo tuzodistribute ama movies yacu ahari uburusho hose tugende tuhakura amafaranga hose. Nico gituma rero je novuga ngo AdSense nayo sindayiheba ariko kukiki kije kuma amafaranga ruta ya AdSense ndayishira ku mwanya wa nyuma. Murakoze. Hari ikindi kibazo muga tutari bwishure nkanya cyenda kibona naye nacanditse kimbega hazoja ko filime zacu gusa cyane n'izahana nibaza yuko ino ntoze ino application ifise limite mu bisanzwe rende mudandaza impuza abakiriya ntibari limite nyuma umunyarwanda aje kugushorera uramugurisha ku mukongo manager uramugurisha as long as afise abantu hari anye bazobikura canke akabona yo beneficiamwo imiryango izoba yuguruye haba ku Banyarwanda Batanzania abantu muze mutangaye musanze ko filime y'icongereza musanze ko filime y'igifaransa navuga ngo hazoja ko amafilime y'ubwo umuntu wese ari capable kuza kudandaza iwacu azoba ahawe kaze
ikindi naco application gusa kubera ihereye mu Burundi izo biri mu ndimi nyinshi ariko hakuru tuzoprioritiza ikirundi cacu ariko umuntu arashaka guhindura imbe agashamba mu Gifaransa cyangwa mu Congereza ariko par definition usanga iri mu Kirundi hamwe na wa munyagihugu hari yepfo yinjira muri application kabona ati fyonda hakugira filime yose fyonda hakugira urihe umva ni ibintu bizaba biri clear hamara uvuga Igifaransa hindura ururimi ashire mu rurimi yumva akore nakabije twayihaye murakoze ngira Dash Telecom kwishura murakoze cyane nanje gerageje kwishura ibibazo mwambajije mako muratubwira ko ibintu bijanye n'amasezerano dusanzwe dufitanye na Ribere ko hari ico bashobora konona kuri okay icambere coco nabaremesha nuko Ribere dufitaniye ubucuti bwiza dufitaniye ubucuti bwiza tubanye neza muri Dash Telecom nikimenya yamenya uyu munsi ubona ko naje ndi hano nk'umuntu tubanye neza sinibaza ko hari ico bizotwononera ahubwo uretse ko ahubwo bibaye na ngombwa tuzoraba ngene twameliora ubwo bucuti dusanzwe dufitaniye kugira ngo ubwo turanatomboye kuba turanasara kuri jewe namaze kumva deja ko hari ibintu bigira bishorerwa iwacu namaze kumva imipira namaze kumva inkofero namaze kubona utuntu nyene kweri namaze kubona ibintu abantu benshi bagiye kuraba baciye kuri application burya na DH burya bazo bariko barayibona rero ni haca ukabona utuntu turi imprime ukabona agapira ukabona inkofero uzoca umenya iyo vyavuye ko ari Dash Telecom burya ibifisemwo uruhara hanyuma ikindi kibazo mwambajije kuri kijanye ni application nibaza yuko burya ari ganyaganya nibaza yuko vraiment natwe burya tugira dutera imbere namaze kubibona burya Dash Telecom igire kure cyane kubera nk'ubu abahora bamuraba kuri YouTube urumva ko hariho n'abandi bantu wanashaka batari mu Burundi bari hanze ya kino gihugu cy'u Burundi bisigura yuko burya Dash Telecom igire kure ku ruhande rwacu rero Ribere ateye imbere numva umenga ni avantage kuri twebwe ni ahubwo none abamuronse ngira baratomboye kuko ndamaze kubona ko akurikiranwa n'abantu benshi batandukanye iwacu vraiment ntabwo bamfise nabivuze bibaye na ngombwa tuzogenda natwe dushiremo ibintu byacu twongereze inguvu gusumba uko twahora dusanzwe dukorana nabo murakoze cyane muvuze nk'abajije kugurisha kabisa ashana kandi murabikwakwanije ariko natari byo byatuzanye mumbabarire aba application byatuzanye ntitwaje muri DH ubona ko umuntu nanje ndiko ndayivuga je brand kwe kuri ariko ndiko ndavuga ko ari Ribere urumve bigena birakwegana usanga twabivuze si kibazo ariko no kurangiza bya tubandanye ibindi ariko Ribere murakwiye kumuremera ramutama amafaranga ikorera amafilme menshi ikorera ibintu byinshi kuko promotion yo rabiba promotion y'abakoreye nimutabibona muzobana nakiriho murakoze cyane mu bisanzwe Ribere turaza kunyunganira cyambere ngo bisabe kugira ngo umuntu yemererwe gushira ko filme ubusanzwe cyo bisaba cyambere bisaba ko iyo filme aba yayikinya aba yayikoze aba yayiproduce kandi ushaka gushaka ikintu gidahari ushaka gushaka ikintu ta produce hanyuma ikigira kabiri nibaza yuko tuzorabona quality ya filme tuzora filme yari yose wazanye bafatisha idafise amajwi avugana amajwi atavuga neza ngo cyo dufata dokubiteko ifilme zatuza kubifise quality nziza haba mu masanamu haba no mu majwi rero ico rero nico tuzokiraba kigira gatatu turabo ubuhinga filme ikozwemo bivuga ngo hazaba hama requirement mu gutora filme ariko kandi cyo neza kivondaza abantu benshi barashaka gukora amafilme meza kubera gusaba bitwara amahera menshi babaretse kuyashira bako babaze ko batazoyagaruza rero hamwe na kino kiriko umuntu azabaze kasize nk'amafaranga azogaruza nibaza yuko umuntu wese azigora tuzora abakarite ya filme kuntu imeze hanyuma twumvikana kuntu bizogenda hame kigira kana byo mbega filme zomara igihe kingana gute ni wenda kubwira ati ibyo biri mu myumvikano hariho contract tuzosinyanira yego gusa ikidashoboka coco kitazokunda ntibizokunda kwigira ko hose cyari mu mwanya umwe cyo cyo yumva ngo jake ngo no musi dushireko hanyuma ubwo la même cyangwa la même jour guca usanga yagenda kuri YouTube kubera nundi yego umva ico nibaza ko bizovana contre ukuntu zo bimeze yego Ribere ataza kugisigura ko mu mwanya kugira mu gitahore neza ariko ico mwomenya nuko
iby'igihe n'ukuntu bimeze byose ni ibintu bizovana n'amasezerano n'ukuntu mwaganiriye naho igihe hari abashyira amafilime kuri internet bakavuga ati tuzoyishyira muri ino ndwi haciye 2 semaines nayo mwishyire kuri YouTube bivana kontra ukuntu izoba imeze. Hanyuma ariko waza ati mbega app kisa inoti nyinshi cyane gose twateguye gute kugaragaza note mbega ntizizocika intego cyane nakivuze navuze yuko aba end users aba canke aba utilisateur canke abantu bariko baraturaba navuze ko hariho uburyo bazokora abonema kandi iyo abonema nubwo ubona nubwo isada hizo bari ntoya ariko irafise ikintu kinini izo bikirafasha bivanye n'ukuntu ama contract z'abameze nivyo mu ntango biragoye mu hini mushaje utera amabavu ariko ico no bizeza nuko tutazocika intege kandi ikindi nico gituma twahamagara n'abandi ba investisseur baje ko investissa dushaka gutunga kuri amaso mbaga tukungukeje ariko ico bikoze gusa nuko umuntu wese azorazanye kwigikorwa ntazokwidoga kandi nawe nyine bazovyibonera. Ego ikibazo ca kane sinagikabutse neza ntwara gihora nico nyene Kaliberi anyakira hamacha acha clarify. Ego mu bisanzwe as a brand ambassador mbwiza gutahura project neza ko nije mbwiza kwisobanurira n'abandi bantu dukora ibintu bimwe. Ico novuga gusa ku bantu bari muri monde ya cinema cyane abakinyi aba producteur aba réalisateur tout ce qui dépend muri yo donc baba governed muri yo domaine. Iyi ni project nziza kuri twese kubera ko ni ikintu kije gutuma twunguka ico turumva inyungu ariko inyungu izodepanda kandi natwebwe kandi n'ikindi kintu birasaba yuko nkuko yavuze ati hari ama critères zibwirizwa kuba filme ikwije hagomba rero no kubamwo n'ikintu kijanye na competition kubera ko tugomba nta muntu azoja kuriha abonema azikaza gusanga iyo filme zisanzwe ziri loko zisanzwe gose naje gituma navuga nti les producteurs nibo bazoha agaciro filme yawe uko filme yawe ingana niko nawe uzunguka nivuga ngo filme nziza iryoshe ifite story nziza iri well developed ifite quality nziza ya image ya son n'ibindi byose birabana na movie iyo movie izokungukira cyane. Hari n'abantu bitazokunda ko bashorayo bitewe nuko movie yawe dusanze idasho atari movie umuntu yorira amafaranga kugira ngo ayirabe kubera ko murumva ko aba end users nibo bazoduha amafaranga twese aba bantu baza kuziraba butwitwa abafana nivuga ngo umufana nawe ku ruhara rwiwe agomba kurihira amafaranga ikintu kimerita ko akirira amafaranga. Nico gituma rero nobwira abantu bariko barakora cinema cyangwa bakora uno mwuga wa cinema tugira dutangurire dukora amafilme ya nyayo turenze ko dukora amafilme de competition kugira ngo dushobore kuganya izo note nubwo ziba zihari ariko murumva si gratuit tuzomba kuzimerita. Hama ikindi kijanye ni na contract ni naco natanguye kubaza cyane nisanze contract zizoba zihari ariko zoba zitandukanye naco gituma hariho inama izoba mbere yuko platform itangura gukora nibaza yuko ari muri uku kwa kabiri ngira ngo itariki niba batarayihindura ni itariki 15 zo ku kwa kabiri nyene hariho ibindi bintu tugomba kubanza gukora na boss nibaza ko ari ahantu zobanza gusimbira hanze y'igihugu gatonya hari utundi tuntu natwo bisaba ko tubanza kuregulariza rero ivyo nivyo bica biduyo iyo date rero ico gihe yaba producteur bazobanza bagirishwe inama basigurirwe neza byose babitahure n'ubwoko bwa contrat n'ubwo buri kimwe cyose babaza ikibazo ico gihe rero bica bisaba ko namwe bwa producteur mwumvisha abafana banyu rero yuko bagomba kuraba movies yanyu kuri no platform muca mubona namwe ba ambassador kubera ko nibataza kuyirabaye company zohom umushinga ucuhagarara zobaduhombye twese cyadusubira hahandi twari ubwa mbere ryo gituma ikirero ugomba kutagikora usa nkaho ntufashe uyikunguka ntufashe equipe kunguka wumve neza ko inyungu yawe dependa nuko twese tuba twungutse twese dupushingire rimwe tutaravye ngo what and what turabe gusa tuza gukura mwiki hama nabo mukunguka kwabo mu bisanzwe ibije ni projet à long terme nivyo abarundi tugiye gutangura kumva ntitugakora ama projet dushaka kunguka ubwo nyene ntibikunda kwino projet nko ku mafaranga imaze kujamwo nayandagiye kujamwo ibisi bintazunguka cyangwa twese tuzunguka mu mwanya muto ahubwo umukinya wa film cyangwa umu producteur niwaze tangura kuyungukira amafaranga nayo abajanye na management bo bazoja kunguka batevye bitewe nuko bisaba abantu kubasobanurira no kubamenyereza n'ikintu gishaje ariko twizeye ko hamwe twese twovyumva kimwe tukareka urukundo ku ruhande tukahashira ubumwe bwo kumva ko twese bisaba ko dutera imbere kocha dutera imbere hama hagakundana abasanze bakundana kuko nico Randra akunda kuvuga iyo tugiye kuzana ibintu byo kuvuga ngo kukari
uyu sinza aho haba hajemwo ibintu bijanye n'amarangamutima. Iterambere naryo ntirikundana n'amarangamutima. Raba ko harimwo inyungu yawe ugishigikire, uhiga inyungu yawe tayari. Murakoze. Ya nkuko nari Sanu wanabivuze, ikintu nk'iki je kinkora ku mutima kuba ari ugushima na kamwemwe kumva yuko isoko riba ryabonetse, noneho kubona abantu nk'aba baba bakoraniye hano, harimo aba manager dusanzwe tuzi bafise ibyo bamaze muri no industry, harimo abakinyi, aba coach n'amashira hamwe ashigikira, biba byumvikana yuko atari ikintu cyo gukina. Yamara ndafise utubazo tubiri nimba atari dutatu nanje numva yuko nifuza kumenya, na cyane cyane kubw'inyungu z'abadukurikirana. Mwavuze yuko abakinyi ba films bakoresha uburyo bwinshi ariko kubugaruza bikagorana. Hariho icizere ko abakora amafilms baba bagiye gutuburura, namba ari byo niyihe nkingi fatizo umuntu yo kwishimikiza kugira yizere ko ivyo ari karabwigo no munsi ataramaresha mugeni. Hanyuma nifuza yuko nza kwishurwa na brand ambassador yasa n'uwabivuze, burya ino project yose abayihetse abayizi, no kuvuga ngo ibibazo byose ngiye kubaza witwa Nsorora Musari bavyishuye ko bakarusha kiretse cyo munanira akifuza ko hari uwundi yocishura. Ica kabiri kiravuga ngo mufatiye ku kuntu ino app numvise izunguka bikomeye igateza n'imbere abazoba bayiyobotse n'ingoga, ubwo uzozana filme nyinshi ntazohava yunguka imbere y'abandi. Ikindi kibazo isoko yasaniye n'itari hari, birumvikana nta niyari hari, ariyo mpamvu navuze ngo nakarusho nimba igiye kubaho twogira Imana hoho ikaramba twaba dutomboye. Ariko ku isoko iyo umuntu agiye gusuma aba yumva yosuma imbere y'abandi, ubwo abandi bahurikiye muri kino gisata bazohava bashikirwa cyo kimwe n'abandi basa nabegereye ino Lava Film. Akabazo gasa nakanyuma, bwana brand ambassador, uravye production quality ya film y'ama films dufise hano, ukaraba filime ziriko zirasohoka ngaha, urabona ko hariho icizere ko kudandaza bizohava byoroha, na cyane cyane ko menga bene izo mbuga zirafavoriza filime ziba ziri mu ishure. Akabazo kanyuma, nta bundi bumenyi busabwa bushobora kuba intambamyi kutabufise yifuza kudiringa nino project mwashize hanze no munsi. Murakoze. Okay. Murakoze. Ibibazo ndavyishura nanje mbangutse cyane ko nanabitahuye gose. Ni gute two kwizera yuko aya mafaranga ko kazoboneka cyangwa izingu zizoboneka? Kintu cyambere cyo kwizera, jewe sinizera ko neje nzoba ndi muzima. Bizera nta n'umuntu nizeza ikintu, ahubwo tugomba kubaho turi abantu bafise vision. Niba ufise target yo kuzobandanya no mwuga, iki ni kintu kije mu nzira yawe, let's try it. Je nkunda kuvuga ati reka tukigerageza. Kwera ko hari gihe wenda umuntu ashobora kuvuga ati yes money is gonna come, hama ejo who knows. Ariko je ikintu maze kubona ni kimwe, niba mfise ubusa 0,5 n'akarusho, you understand? Niba tana kimwe mfise ikirenze kuco mfise kabara karusho. Uko biri kose nta yindi platform twari dufise yindi idandaza ama movies hano. Ni innovation ije kandi ije mu bisanzwe. Ubuzima murabona burazimvye, ubu guturuna filme biragoye, birazimvye, dushanga amafaranga menshi. Hari naho umenga twona biheba, nuko gusa tuba twumva twobabaza abafana uko kwideplace byarazimvye everything. Nubo haje rero handi hantu ca dukura amafaranga. Je mba ndishuwa ko n'abantu biyemveshije mwana amafaranga badashaka guhomba. Niba badashaka guhomba rero natwe twaba dushaka kunguka, numva neza akarishwa deal. Je ndavyizereyemwo na cyane cyane nsaba na bano banyakubahwa bumve neza yuko twebwe turabashigikiye. Jewe aho ndi ndazi imitima yabo dukorana, ndazi twarakoranye abantu benshi, ndazi naho tudandaza n'uburyo twungukamwo n'uburyo duhombamwo. Twe twizeye neza yuko nyakubahwa mukaba mumva neza yuko iki kintu koko namwe mukirimwo. Je nizeye neza ko natwe tuzunguka, natwe tubazaniye n'umusaruro. Hanyuma ikindi wavuze, biragaragara ko uzozana movie nyinshi ari wazunguka cyane. Sindavyibaza guco, ahubwo uzozana filme ishobora kwinjiza menshi, kuko ushobora kuzana ubufu bwinshi, sivyo? Ubundi nawe akazana inyama nto, nuvuga ngo wazanye inyama ntonya, we nawe wazanye ibiro 10 by'ubugari, nibaza ko uw'agaciro ari uw'iyo nyama. Nico gituma ahubwo gahunda nugu produce izo filme nyinshi
ariko ziri mu bwoko bw'inyama ziri zifise gu, ico gihe nibaza neza yuko ahubwo sinifuza ko hari n'uwuntanga gukora mwene izo movie. Impamvu mvuga nuko abafana ntidugomba kubasavinga, bagomba kuriha amahera, uravyumva, bagomba kuriha amafaranga, kandi bafana bacu ndanakivuge niwo mwanya mudufane mukuri. Jewe Ribati ndababwije ukuri, ndakenye kandi mubona ndi umustar. Gura filime yanje nkire, n'abantu mwe gura filime yanje nkire. Je namye ndaye imodoka nyakubahwa agenderamwe yombera. Kwanza ninagereye kuko ntibamuzi, muravyumva, kumva ko mugomba kudusupportinga, muduha amafaranga no kugura abonnement, hanyuma urabe filime yanje ubu ziti wa mustar nkunda ndanamuteje imbere kandi nawe urampaye umunezero. Iyo niyo nyungu rero je nanye ndonka na babandi bose sirikwi yose. Nuko hama harakantu wavuze gasa nkaho menga karimwo akantu k'amacakubiri ngo ese n'abandi bantu batari hafi y'iyi company yaraba film ubwo nabo bazunguka. Hano ntituri mu bintu, hano havuga produit. Nubwo azoba ari jewe nkajana produit itariyo, kuko si je nzovyiga, sina boss azovyiga, sino uyu mu technicien wacu azovyiga, hari indi komisiyo izobijeje kwiga ivyo bintu y'abahinga. No kuvuga ngo rero movie kandi bazoyiga bisunze izidandaza. No kuvuga ngo niba dufate nk'akarorero, niba filime zi developer ibintu bijanye n'Imana zitarabwa cyane ku isoko, ico gihe ibyo ntibikenewe ku isoko. Bikura byumva ntibazoca bavyihatira ko ngo ntaco ngo ni Imana yizane, no, turi kuri gahunda y'ibidandaza, tugasanga naho wayikoze mu buryo bwa gospel ariko kandi wayikoze mu buryo buri marketable bizana profit, ni gahunda n'inyungu. Cyo gituma rero ngaha nakuvuga ngo ni naka ntidukeneye, nibaza yuko ntibakeneye no kumenya ni nde yazanye movie, bakeneye kumenya ni iyihe movie yaje. Bikura byumva pana wayizanye no wayikoze ni yibwohe bwoko bwa filime yaje. Ico nico nibaza ni aho babungukira, niho natwe tuzungukira. So I think everyone will win according to his product. Hama qualité bizoba bisaba nta zindi qualité n'ubumenyi, no, nibaza ivyo byose ntibibaraba. Ubumenyi bwawe turabira mu gikorwa. Shaka wewe uri umudogiteri niwazana filime y'ubufu ntawe uzoyemera, sivyo? Shaka wewe wavyize mu Buraya. Igikuru ni produit, kandi twizeye neza mugabo twishimikije ico nyene les experiences abantu bamaze kugira mukora ama movie. Nagira nce nsugura yuko hari amafilime usanga ari artistic n'amafilime ari commercial. Ivyo rero ni ikintu none nagira mvuga ubumenyi, kuko abantu benshi turakora ama movies ariko ugasanga ntituzi ngo turirimba hip hop, turi muri R&B, turi muri crunk, turi muri drill, ugasanga umuntu akora movie atazi nawe ivyo akora. Niwo mwanya rero kugira ngo bamenye bati burya hadandazwa filime zimezuko, burya filime zigugwa ziba zimezuko. Hanyuma ubwo n'ubumenyi nabwo ushobora gukura hariho hose, hanyuma ushigikire iterambere ryawe ukoresheje ivyo bintu kubitandukanye. Kuko mu byukuri to impose ubumenyi ariko kuri kote yaraba film si ubumenyi, ni produit wazanye. Yego Antoine Senga Revisi na Jenserukiye kinyamakuru Burundi. Ego ubwa mbere mbanze ndabashimire ku kigoro mukoze mukatuzanira ikintu gishasha mu Burundi kitari kimenyerewe nkaraba filme. Hama nagize ikibazo ku bantu bazoba yatanze amafaranga yiwe kugira ngo ashobore kuraba filme kwiyo application. Ego haba hari ki filme ziba zigiye zitandukanye z'ubwoko butandukanye. Mbe hazobaho kuri kwandika izina rya filme yarihiye amafaranga canke iyo azosangayo yose azohita yiraba bivanye nayo mafaranga azoba yaje. Okay, urakoze cyane. En fait ni naco gituma isaba ko tuzokwigisha abantu ingene platform, ko si bose basanzwe bakoresha ama platform ama application ariko aroroshe ni nkaziga zindi zose dukoresha. Na cyane ko yabivuze barashizemwe akabijya kuko ushobora kuzoyishira mu rurimi utahura cyane ku ruturundi, ariko defaultly nibaza yuko ari icongereza kubera ko nakwigisha urundi kubera biko birahera hano wacu. Rero bizoba byoroshe nivuga ngo ntuzorihira movie, uzorihira everything is there. Tuba dufise systeme ya marketing, naco gituma mumbona ngaha hariyo in commission bazogira ngo izoza mu nyuma very soon. Gituma nabariye ko hariho utundi tuntu natwo bisaba ko twakompanya kugira ngo abantu babe bamenya filime ziriyo. Filime ziriyo ni izihe, filime nshasha igiye, buri filime yose igiyeyo ca tuyikorera marketing. Buri filime yose ibaye uploaded ico cikoregwa marketing yayo kugira abantu bayimenye, bibaye ngombwa tunakore n'ama highlight yayo kugira ngo uvuge ati ubu hari amafilime ya naya ndagiye. Mugabo maze kuri abonnement ashuzoziraba nizo utarushaka zose uzirabire rimwe ntangora nini
kugeza abonema yawe iheze hanyuma uyitangure iyindi. mwakoze cyane rwose kudukurikira, nibaza yuko nta kindi kibazo, nibaza yuko twogana ku musozo kandi tunabashimira ku kwitanga kwanyu ukuntu batwitabye. Hama kandi nongera n'abadukurikiranye yuko ibikorwa bababwiye data atagihindutse ni tariki 15 z'ukwa kabiri tuzoba tubise ku mugaragaro. Rero twiteze yuko abakunzi bacu, abakunzi ba filime ndundi, abakunzi ba filime muri rusange, twiteze mwese kuzobona muriko murakora subscribe, muriko murakora abone kuri iyo platform, mukadushigikira mugashigikira ibikorwa byacu, hama ibintu bikomeza kugenda neza. Murakoze.